iradiyo itanguye iradiyo yakunzwe cyane haba cyane mu bijyanye n'inkino urakunze no kubona kandi no Samirizi yakunze no kuganiriza ibijyanye n'inkino na cyane zihuza abakunzi b'imigwi ikomeye cyane mu Buraya ba FC Barcelona ndetse na Real Madrid kubw'ivyo rero akintu byasabwe cyane n'abasanzwe bakurikirana iyo Samirizi PJ Classic FM kubw'ivyo rero twiyumvira natwe ko dushaka gukorera ku cimiro cabo acuko muri izo ntara rero ko ari zitanu hazoba n'iryo higanwa rizokunza bizovuga ngo rizohuza abakunzi b'iyo migwi muri izo ntara abakunzi mu wa Real Madrid ndetse n'abakunzi mu wa FC Barcelona hama inyuma yaho nuko kandi mwakino gikoresha twasha event apare bino novuga ngo y'urukino nuko kandi hazoba niganwa ry'abaririmbyi twise amaboko kanje nuko ari ukuntu ngo kurondera impano shasha mu baririmbyi bakiri bato kuko no munsi turabona n'ibyo abatari mugabo nabo bari bato mugabo natwe niyo mpamvu tuvuga ati tuturunda ngo dutewe n'ino evenema tuzoshobora rero kumenya mwizo ntara ni bande bafise izo mpano kugira ngo dushobore kubashira ahabona ibyo rero twazoba twebwe nyine tuzoba tuko turazikorana ikivugo ca twashitse event akaba ari duhuriza hamwe kandi dushikiriza ubutumwa muri rusangi twese mu gifaransa ni unir ensemble transmettre le message ensemble mu ntara zose tuzocamwo hazoba harimo komisiyo irikirategurwa izova mu ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi izotoramwo abakinyi 18 bigenjeje neza muri buri mugwi wabo wa Barca canke wa Real Madrid abo rero 18 ku mpande zibiri batowe mu gihugu no bazogira equipe nationale izoza guhiganirwa iyo moto nyene kuri ETS Kamenge kugeza ya 30 z'ukumunani rero ngaruka hambavu y'inimero batanze yo kwiyandikisha canke kugira icubaza 38 36 34 kubakoresha imbuga ngurukana bumenyi ushaka kwiyandikisha urashobora no guca kuri Google ukandika agahogo na Ora Motors bifatanye akaburungu Ora Group akaburungu BI maze ugaca winjira ucubona ibisabwa byose kugira ngo bishobore kugenda neza niyo ntumbero nyene mwumva ko n'izina abiciye mu gisata c'abenga bikorwa mbabwenge canke abaririmbyi twaciye tugita agahogo na Ora Motors nk'umufatanya bikorwa w'icubahiro mu ico gisata ariko kandi dushimire na Bubet cyane ko tumaze ikiringo kirenga umwaka ari umufatanya bikorwa w'Isamirizi PJ Classic FM biciye mu biganiro by'inkino rero nabo nyene barashimye ko twojana mu rugendo maze bagashobora gushika mu ntara zose zagutse z'igihugu maze bagashimangiza ibikorwa na cyane ko basanzwe banafise naho bageze intumbero nyamukuru yatwashitse event harimo guhuza no gushigikira urwaruka rw'u Burundi biciye mu ngabirano zabo kugira kwerekane ibyo rushoboye no kubaka amahoro n'iterambere intumbero zidasanzwe nazo harimo gutora no guteza imbere abaririmbyi bashasha hamwe n'abakinyi b'umupira w'amaguru gutoza urwaruka gukunda igihugu kugira ijambo no kwitanga mu muryango harimo kandi mu ntumbero zidasanzwe gushiraho ubumwe hagati y'urwaruka abategetsi n'abashigikira amahoro n'iterambere yindi ingingo idasanzwe harimo gutanga akaryo kugwaruka ruri mu ntara n'ibisagara byose mu kumenya uko kwigenza mu kwitwara neza muri rwa rugendo rwo kubungabunga amagara yabo icerekezo chimbona kazoza vision nuko twashitse event izoba ishure ryo gutegura no guteza imbere impano mu Burundi abaririmbyi batsinze bazofashwa mu bijanye na studio promotion ndetse n'ibindi bikorwa bijanye no kwiyubaka ku muririmbyi cyane kubona ko dufise n'uzo genda nka brand ambassador wa evenement ariwe Melanin Paul nawe nyine urabona ko ari ingabirano shasha
hari igihe hazogira ukabona ko bariko barakorana n'indirimbo nk'ivyo byose ni intego turiko turagira naco cyane ko uzoba uwa mbere nk'uko coordinateur yabivuze afise gukorerwa indirimbo n'amasanamu meza. Muri byo harimo gushirwa kuri pancarte izomanikwa ku cicaro gikuru c'isamizi PJ Classic FM, ndetse anashirwe kuri pancarte izomara umwaka imbere y'icicaro gikuru ca Ora Group ni mu nyubako ya Ora Market. Abo bose umuririmbyi w'umwaka ndetse n'ikipe y'umwaka bazomanikwa mu kiringo c'umwaka n'ivyo bibanza bibiri tuba ashikirije. Abakinyi 18 bazotorwa muri buri mugwi, hambavu yiho bazohabwa inyigisho kugira ngo kuko hari abakina inkino nk'ukwiryohera, ariko kandi abahinga muri byo bazobereka vision iri mw'iyo secteur, naco cyane ko benshi banabibona bamwe bamaze kugera ku ntambwe idasanzwe. Tuzotanguza twashitse talent level izofasha impano zatsinze kuja ku rwego mpuzamakungu. Rero evenema ya mbere izobera hari mu ntara ya Muyinga ni Buhumuza kuri stade Umuco igerezo rya 19 ukwezi kwindwi, niho igiteramo ca mbere kizoba. Navuga ngo ico kirori ca mbere nuko ayivuze ko hazotangura kuba match, hama nyuma yaho akaba competition y'abaririmbyi, akaba kana performance y'umuririmbyi nka brand ambassador mubona ngaha Melanie Boy nawe azabwira kandi ico ashikirije. Nuko ko evenema ya mbere izobera hari ya kuri stade Umuco ni Buhumuza ni mu ntara ya Muyinga. Ariko kandi igikurikira bukeye bwaho tugenda Butanyerera izobera Ingozi kuri stade Agasaka zo rya 20 ukwezi kwindwi, hama haducamo weekend, hama yindi weekend dukorera mu ntara yagutse shasha ya Burunga mu Rumonge kuri stade Rumonge azogenzo rya kabiri ukwezi k'umunani uyu mwaka 2025, hama inzo rya gatatu catuzanga mu gisagara ca Bujumbura mu ntara nyene yagutse ya Bujumbura kuri Centre Technique ngaha mu Ngagara. Ico azoba ari giteramo kigira kane, hama igiteramo kigira gatanu kibera mu ntara shasha yagutse ya Gitega igenekezo rya 10 ukwezi k'umunani kuri stade Ingoma, hama grande finale izociba igenekezo rya 30 ukwezi k'umunani 2025 ku kibuga TS Kamenge.